Coucou la MIFA, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est Ange Gateka. Nous sommes visiter la place. Il est muri ville. Nous badaniza ibintu vyama ice cream. Bagira ama ice cream, ama burger, ama les tacos je crois, ama shawarma et quoi yita. Et d'autres trucs, nama gâteau, ibintu nk'ivyo. Donc tugiye kwareba ni place nziza guys. Ni place nziza iri ngayo muri town Bujumbura. So tutarinze, let's go. So guys, nkuko mubibona nashitse ni muri bayita Coffee Planet. Iri hepfo ya Ice Cream Planet. Ego kuba ni kuri boulevard de Ikora. Ndibaza abantu benshi barahazi, so tugiye kubereka ibyabo, turabe ibyo bafise. En tout cas, c'est place nziza. Turashobora oui, twagiye tugaruka sha nawe dushaka iyi chocolat vanille ya 3000 fraise zana zibiri za 3000 non muri boîte. Wow guys, this is so amazing. Shop wibona bafite kila kitu. Donc ngajewe abayada gira irerenga bakonsoma duku bagira ibintu byinshi, bafite n'amagato. C'est ça qui anniversaire. Sérieusement ndabatumiye ni heza na byonsa na reka turaza kwabereka. Nimwe muza kuvugira franchement, it's a nice place. Amabasha juste kubatumira ni Coffee Planet. Ni Coffee Planet. Sérieusement du coup c'est la première fois ndahinjiye, sinabwa hinjire. C'est la première fois nahinjira ngaho muri ice cream yanga amande yaho. So ndabatumiye n'ahantu heza, hari na climatiseur. Ouais, ouais. Bon, du coup, ndabatumiye vraiment. Muri ama place meza vraiment, franchement, c'est qu'on a habaho. Voilà, c'est tout. Oh là 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 là. Neymar. Ziraryoshe franchement, il y a ma ice cream à tester. Naenda nakomana nini ice cream. C'est quoi la ziag en fait. C'est un truc de ouf. Les souhaits. Qu'est-ce qu'il a le samira gawe ahantu ubonade la heza la changele la ça veut dire quoi? Sambusa à la viande, crêpe, Nutella, banane. Quoi? Crêpe, Nutella, banane. Soupe aux légumes,
mini cake, smoothies. Okay. Coffee Planet. To come from. Ok, la famille comme mwayibonye en tout cas vraiment mwavyiboneye namwe presse ni nziza so reka ndabinvite kuyivisita one day muri centre ville muri boulevard de l'Icona yitwa Coffee Planet. Coffee Planet franchement ibyo baza mwayibonye imeze bien akayaga keza cyangwa wabibera bazikora climatiseur sinon n'ama ice cream baratesa araryoshye bananiyongeye nimwe danse ko ndaziheza. Donc see you in next vlog. Ciao ciao.